Dasi kubaramutsa nongera nsaba imbabazi kutugorane twagiye turibonekeza kumvo zitatuvuye ko nkuko nako ndabibabwira makuru yo kuri no wa kabiri agizwe na zino ngingo nkuru zikurikira mu gisata ca politike. Bamwe mu bashinga amateka babona ko hoba harimwo ubusuma mu buryo hatangwa uburusho kwagwiza tunga. Ayo makenga y'abatowe n'abanyagihugu akaba yashikirijwe kuri uyu wa mbere mu gihe hariko harigwa integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta yinjije n'ingene yayakoresheje mu mwaka w'2020 n'uw'2021. Mu gisata c'inyubako naho ngo vuba hagiye gutanguzwa umugambi wo gufurira ibinogo mu mabarabara y'ikaburimbi yo mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi nkuko vyemezwa n'umushikiranganje Deogracias Nsanganiyumwami ajejwe ivy'inyubako rusangi mu mwanya muto idonido ryano makuru. Eka nongere ndabahikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata ca politike. Uburyo uburusho buhabwa abagwiza tunga buri mu bibazo bamwe mu bashinga amateka basaba ubushikiranganje bw'ikigega ca leta gukurikirana neza higwa integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta yinjije n'ingene yakoresheje mu mwaka w'2020 n'uw'2021. Kuri uyu wa mbere bamwe mu bashinga amateka babona ko mu burusho butangwa hoba harimwo ubusuma, nayo umushikiranganje akaba yemeye ko bagiye gusuzuma umusaruro uvamwo. Reka inkuru tuyibaze Jean de Dieu Irakoze. Hariko harigwa integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta yinjije mu mwaka w'2020 ushira 2021 hamwe n'itegeranyo c'ingene yakoreshejwe. Bamwe mu bashinga amateka basaba umushikiranganje ajeje ikigega ca leta gukurikirana ikibazo c'uburusho buhabwa abagwiza tunga mu Burundi. Uno mushinga amateka abona ko habamwe ubusuma, kubwiwe gutanga uburusho bwigwije inshuro zababa amajana 9 ku bwatekanijwe ntibisiguritse. Exoneration hari prévu 18 milliards. Ikiva kuri 18 milliards ikigenda kuri 157 milliards. Jewe ndabona ko biri kose naho byoba byarashitse hakaza ibintu byinshi biza au bénéfice du gouvernement canke au bénéfice y'abanyagihugu, ugasanga birabaye ngombwa ko haba exoneration. Nagomba ndabasabe nyakuba mushikiranganje uko biri kose murabe muramfose ikintu cyo kwitwa suivi. Izi exoneration je ndabona yuko hari abantu bahinyanyura bakazana ibitari byo, hanyuma hakabaho kwexonera ibitari byo canke bidategekanijwe n'amategeko. Kuko uru rugero kuva kuri 18 miliyari kaja kuri 157 miliyari murumva ko ari ikintu kiteye ubwoba. Ku ruhande rw'umushikiranganje w'ikigega ca leta ivyo bisigura ko hari ibikorwa vy'iterambere vyakozwe, yamara nta ko hari uburyo muri bwo butakoreshejwe ico bwagenewe. Yemera ko bagiye kugenzura umusaruro uva muri ubwo burusho. Usanga vyose vyaje kumbure bije mu migambi y'iterambere twari dukwiye kwishima. Mu kuvuga yuko hari imigambi y'iterambere myinshi yabaye yarize ngaha mu Burundi, kandi ubutembera Burundi je nibaza ko atankeka nimwe ihari yuko hariho icakozwe. Nivyo birashobora kuba bishika kandi vyarerekanywe mu myaka yahera yuko hariho abaronka des exonération bagaca bagira détournement de destination, mugabo hariho n'abazironse by'ukuri vyatumye n'umwimbu w'amakori ushobora kwiyongera kuko bariko baratanga amakori. Navyo nyene biriho, tuzogerageza turabe yuko ico bazana naco kija ku munzani ugereranije n'ico baba bararonse. Umushikiranganje w'ikigega ca leta yavuze kandi ko bamaze kwegeranya amategeko yose araba bagenewe uburusho kugira bayashire hamwe maze azoshikirizwe inama nshinga amateka. Iyo nteguro y'ibwirizwa yaremewe n'abashinga amateka bashika kuri 88, 28 nabo barayihakana.
urakoze Jean de Dieu irakoze kuri iyo nkuru. Ugutegura amafaranga igihugu gikoresha hafatiwe ku bikorwa vyategekanijwe imbere y'igihe biri mu byo ishirahamwe Oricom gihaye kugwanya igiturire n'isesaguro ry'amatungo ya leta bishimira umukuru w'igihugu. Hari mu kiganiro Gabriel Rufyiri arirongoye yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere, tumukurikira. Arico gituma twagemba tufata kano kanya dushimira umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ku bintu bitatu bidasanzwe yashize imbere, kandi twebwe tubona ko ari ibintu bikomeye kuko nta muntu numwe yari bwigere abishira imbere, cyane cyane ikintu cya mbere ngira mvuge kijanye n'ico twise budget programme. Nukuvuga ko ari amafaranga atangwa bafatiye ku bikorwa biba byateguwe. Ikigira kabiri twagomba kumushimira nuko hari heze imyaka irenga 5 itegeko risuzuma ingena amafaranga leta iba yakoresheje, nukuvuga amafaranga yatuwe n'amashinga amateka n'inguza amateka ingene aba yarakoze. Leta rero jewe novuga yuko yari yaranse gutora no gukoresha iryo tegeko. Umukuru w'igihugu rero akaba yaratanze amategeko akwiye kugira ngo ayo mategeko asuzuma ingene amafaranga aba yarakoze atogwe kandi yemezwe n'inzego zibijejwe. Ikigira gatatu twagomba kumushimira ko nuko hagiyeho kimwe twita mu gifaransa Service National de Renseignement Financier, nukuvuga ni kigo kizoba kijejwe gukurikirana no gusuzuma abantu batunga batagaragara iyo bakuye ubutunzi. Turazi ko bitazoroha kandi hariho n'abantu benshi babigwanya, mugabo kubona ubu uye hashigiye itegeko ry'umukuru w'igihugu, hanyuma kandi hakaba hariko harategurwa amategeko kugira ngo hajeho ubuyobozi ntayegayezwa buzokora ku munsi ico gikorwa, twumva ko ari vyiza. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'inyubako nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru. Umugambi wo kuzibira ibinogo mu mabarabara y'ikaburimbi yo mu gisagara ca Bujumbura hamwe no mu yandi mabarabara y'igihugu nk'ibarabara rya mbere, irya kabiri n'igindwi ugiye gutangura vuba. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo inyubako za leta Deogracias Nsangani umwami, mu gihe kuri uyu wa mbere kuri uyu wa kabiri nako yarahejeje kwakira ikaburimbi irenga amatoni 200. Tumukurikire. Umugambi wa leta w'amabarabara n'umugambi washizwe imbere cyane mugarukira amabarabara y'igihugu, kuko bizwi neza yuko biboneka yuko amabarabara hahise atari gito adasubirwamwo adakogwa. Nicyo bituma rero leta yafashe nkama iki kibazo cyo kugarukira amabarabara. Ni ukuvuga yuko twari tuje kuraba ibikoresho byo gusubiramo amabarabara ya kaburimbi mu gihugu. Mubona yuko kaburimbi nicyo kintu cyari kitugoye kugira dushobore kugishikana nga dushobore kukironka. Rero tugize amahirwe yuko kaburimbi yabonetse. Twari twagize komande y'amatoni ashika 388. Rero no munsi tuje kuraba aho bigeze dusanze bamaze kuronka amatoni ashika 223, kandi twumvise yuko ayasigaye ashika amatoni 160 ejo azoba yashitse. Nubwo ko turonse amatoni yose hamwe ashika 388 nkuko isoko ryari ryategekanijwe. Muri umugambi wo gusubiramwe amabarabara ya kaburimbi, murazi yuko nta wohera ku mabarabara yose ngo bishoboke. Mugabo ahakuru tugiye guhera nkuko twarigeze kubibabwira, icyambere tugiye guhera mu gisagara ca Bujumbura gusubiramwo amabarabara yononekaye, hama duce dukora n'amabarabara duga ruguru, duhereye ku mabarabara afatanya imigwa mikuru ibiri y'igihugu, umugwa mukuru wa politike wa Gitega n'umugwa mukuru w'ubutunzi wa Bujumbura. Ubugira kabiri tuje dukora ibarabara rikuru numero 7. Iri barabara rikuru numero 7 naryo ni munane ko baraca ngaha mwijenda rigaca rishikanya Kararo, rigaca rihurana rya barabara rikuru numero 18, kugira ngo naho nyene imiduga na cyane cyane iremereye imwe ishobore kuva Igitega iciye Bugarama, hamindi ishobore guca kuva Igitega iciye Nyakararo mu Mwaro,
gutyo amabarabara ashobore gusabikanya amakamyo aremereye amabarabara areke kononekana n'ingorane cyane. Hama amabarabara tuyahejeje tuza turabe ikaburimbi izoba isigaye tubandanye mu yandi mabarabara yoba kurikira tuzohera ku mabarabara yasinzikaye kuruta yandi. Guta amacupa akozwe mu mwanya ahariho hose kiri mu iteza isuku rike hano mu gisagara ca Bujumbura, aho bagenzi bacu baciye kuri uyu wa kabiri basanze abantu bataho babonye ayo macupa iyo bahejeje kuyakoresha. Ido na mugenzi wacu Vanilla Dushime yimenyereza kuri televiziyo Isanganiro. Haribonekeza ikibazo c'isuku rike mu mabarabara no mu bibanza bimwe bimwe aha mu gisagara ca Bujumbura, aho usanga harabaheza kunywa amazi canke ibindi binyobwa biri mu macupa ya plastike bapfa kuyata aho babonye. Aho twaciye kuri uyu wa mbere nko ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika usanga hari amacupa yandagaye. Eka mbere no muri zone ya Buyenzi hepfo y'isoko ya Ruvumera hari umuserege munini wuzuyemwo amazi mabi biboneka ko atagitemba kubera ko wuzuye ibicupa vya Kinju, Aquavi, eka mbere naratangawizi. Bikaba vyibonekeza rero ko ataho guta ayo macupa ivyo bita bere muri migwi gifaransa hariho nk'iyo umuntu yajeje kuyakoresha mu bibanza bimwe bimwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Urakoze mugenzi wacu Vanilla Dushime kuri iyo nkuru. Ihinguriro Brarudi ryatanguje kuri uyu wa kabiri iyandikwa ry'imigwi y'intango abaririmvyi hamwe n'abavuzi b'ingoma bazofasha mu birori vyitiriwe Festival Tayaya mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 60 iheze Uburundi bwikukiye. Mu kiganiro kubamenyesha makuru Bernice Kaze arejwe gukurikirana ibinyobwa Primus mwishirahamwe Brarudi avuga ko iryo yandikwa rizomara imisi indwi zibiri, agatera kamo abifuza kubafasha batandukanye ko kwiyandikisha. Tumukurikire. Tayaya Festival ni festival dushaka gutanga kugira dushobore kwigina bikwiye iyo ko kwikukira. Iyo Tayaya twahora novuga twirengagiza indirimbo kavukire ama groupe de danse. N'umunsi by'ukuri dushaka gushira ku mugaragaro kwigina iyo nsinzi twishigikije za ndirimbo kavukire, za ntambo kavukire ziwacu. Aha rero ico tugiye gusaba rero nuko wewe uri mu mugwi w'abatanzi Kirundi, wewe uvuza ingoma, wewe muririmvyi asanzwe aririmba, n'umunsi turakwibutse. Turagutumiriye ngo wiyandikishe uze kudufasha guhimbaza. Kubera iki tuvuga ati uze kudufasha n'umunsi sihiganwa ni guhimbaza, c'est la célébration. Yakujya twari twabigize nko kuri Tagata, aho umuntu azogenda kuri page ya Facebook Primus Burundi agaca yugurura ahagira enregistrer akiyandikisha, akabanza ubwa mbere kwiyandikisha hazoba hariho amategeko agenga iyo yandikwa. Muhejeje kwiyandikisha tuzobaha indwi zibiri, ni kuvuga biza gutangura n'umunsi. Indwi zibiri tuzoca twugara kwiyandikisha. Tuzoca mushirako amavideo agaragaza ubushobozi bwanyu. Hama haheze izo indwi zibiri tuzoca dushira ku mugaragaro imigwi yashoboye gutorwa kugira izoshobore guserukira iyindi muri iyo zabukuru ku itariki 3. Aniho amakuru y'ukuri no wa kabiri twari twabateguriye avugwa muri migwi Kirundi ciyarangira. Mwakoze mwese kuyakurikira, mwandanye mugira ibihe vyiza kuri televiziyo Isanganiro.